Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwiriwe canke mwaramutse inshuti banywanyi ba RPA kaze mu makuru twabateguriye kuri no wa kabiri igenekezo rya 10 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 duhere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurundarunda amafaranga ni bimwe mu vyaha vyagirizwa uwahoze arongoye banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengera-Ntwari ari mu buroko kuva kuri wa gatandatu uheze. Leta y'u Burundi yarayidugije ibiciro vy'igitoro inyuma y'ikiringo kidashika ukwezi ikidugije abakorera mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu bakavuga ko bitazoborohereza mu kazi kabo. Murano makuru murabikurikira mu kiganiro ubahukanaho mumenyereye ku misi yose ya kabiri tugaruka ku ruhara rw'ibanki nkuru mu butunzi bw'igihugu n'ingaruka zo kutigenga kw'iyo banki. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'umutekano. Umuhari M23 wagiriza igisirikare c'u Burundi kuba carafadikanije n'ica Kongo mu kwica abanyagihugu b'inzira karengane baguye mu gitero bivugwa ko cakozwe n'ibisirikare vy'ivyo bihugu ko ari bibiri. Mu itangazo uwo muhari wasohoye kuri uyu wa kabiri genekezo rya 10 gitugutu abo bagwanyi bemeza ko bafise ivyemezo bigaragaza ivyo birego. Laurence Kanyuka avugira uwo muhari yagiriye ko anasaba akarere n'amakungu kuba ivyabona vy'ukugene leta ya Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo nabo bacuditse bariko bahonyanga nkana amasezerano y'amahoro hamwe n'ubwigoro bwose bumaze gukorwa n'akarere. Iryo tangazo rikaba ryanashimikiye cane kwihonya bwoko ririko rikorwa n'ibisirikare vy'ivyo bihugu uko ari bibiri, Uburundi na Kongo, ari nako gusaba ko ivyo bihugu vyobazwa ubwo bwicanyi bw'agahomera bunwa. M23 ibishikirije ata minsi yari bwahere leta y'u Burundi ihakanye ivyo yagirizwa nkuko vyagaragaye mu itangazo ryashizwa habona n'igisirikare c'u Burundi. Bamenyesheje ko ivyo bagirizwa bitagira ifatiro ndetse banamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Kongo bakora bisunza amategeko bahabwa n'akarere kabarungitseyo. Tukivuga ibijanye n'umutekano nyene ariko ubu dusubire hagati mu gihugu. Umuntu umwe yaritavye Imana ku munsi w'Imana mw'ijoro ku mutumba Ntende zone na komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi hari nyuma y'ugukubitwa n'umukoresha wiwe yoba yamwagiza ubusuma. Bikeka ko rero umuhisi yoba yazize uko gukubitwa nyene gukekwa ubu nawe ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine ya Gisuru. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. N'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba kuri uyu w'Imana ni abanyagihugu ku mutumba Ntende uri muri zone Gisuru babona umwigisha wo muri kaminuza ikukira ishingiro rya Panecote riri ku mutumba wa Nyamutobo mu gisagara ca Ruyigi, Burundi, Shining Star University atuye kuri uyu mutumba. Uwo mwigisha azwi ku izina rya Alfred kuri uyu mutumba asanzwe afitiyeho ubutunzi amatongo n'ubworozi bw'inka. Isoko ryacu rivuga ko Alfred yoba yari yaronse amakuru avuga ko umukozi wiwe yamusahuye. Alfred rero amaze gushika kuri uyo mutumba, isoko ryacu rivuga ko yoba yashitse akubita uwo mukozi wiwe umunyagihugu azwi ku izina rya Kanani. Kubw'amasoko yacu uwo mukozi yoba yakuyeho yitaba Imana. Amasoko yacu avuga ko uwo mwigisha abonye ko uwo yakubise amaze gucikana yoba yaragerageje kurondera uko ashira ikiziga mu modoka kugira arabe yaja kukijugunya, ariko amasoko yacu avuga ko abanyagihugu boba baramutesheje uwo mugambi mbere bagira ko baramufata. Ico gihe kubw'amasoko yacu bakimufata abanyagihugu bashatse kwihanira, ariko abapolisi bakaba boba baciye bashika baramutabara. Uwo mwigisha wa kaminuza azwi ku izina rya Alfred amaze gufatwa yaciye acanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi muri komine Gisuru ahari karabazwa n'inyamiramabi. Uruganda rwa RPA rwarondeye n'inganza Gadi arongoye komine Gisuru, ariko tumaze kumwiganira ico tumushakira yahavuye atubwira ko ari mu nama.
tubandanyirize ano makuru mu bijanye n'ubutungane uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu ibiturire kurundarunda amafaranga no kunyonyeza amatungo y'igihugu ni bimwe mu birego biregwa Dieudonné Murengera-Ntwari yarahitiye atwara ibanki nkuru y'igihugu BRB biri mu itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Republika ryo kuri uno wa kabiri. Umushikirizamanza Leonard Manirakiza yavuze kandi muri iryo tangazo ryiwe ko iyo dosiye ya Dieudonné Murengera-Ntwari irimwo kandi umugwizatunga Sylvestre Niyonsaba. Ivyo birego gushika ubu iryo tangazo rivuga ko ari ivy'ifatakibanza kuko ngo amatohoza akibandanya. Nene babwiye mu ntango umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu yaraye ashize ahabona ibiciro bishasha vy'igitoro hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uno wa mbere genekezo rya 9 gitugutu umwaka wa 2023 igitoro co mu bwoko bwa essence cavuye ku mafaranga 4,450 kw'ilitiro kija ku 4,550 mazutu yakuwe ku 4,250 ishigwa ku 4,395 mu gihe petrol nayo yavuye ku mafaranga 4,135 ija ku 4,150. Iyi ikaba ibaye incuro ya kabiri igitoro kidugijwe mu kiringo kidashika ukwezi kikaba caheruka kuduzwa igenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2023. Imvo itangwa akaba ari uko kw'isoko mpuzamakungu igitoro kiguma kiduga. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yamenyesheje ko buri kwezi bazosohora ibiciro bishasha vy'igitoro baduze canke bamanure bisunze aho bizoba bigeze kw'isoko mpuzamakungu. Iryo duzwa ry'ibiciro vy'igitoro ku ncuro igira kabiri mu kiringo kidashika ukwezi ngo rije kunyura ibintu kubakorera mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura. Uretse ko iduzwa ry'igitoro rituma ibifungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa navyo nyene biduga ikiguzi, abanyagihugu babona ko bashobora kwama mu matati hamwe na bene imiduga bivuye ku mafaranga batanga muri ico gikorwa, ivyo bita versement mu rurimi rw'igifaransa. Kurikira bamwe mu badereva b'imodoka zunguruza abantu n'ibintu baganiriye n'uruganda rwa RPA. Agasanzwe kwamuganga kunguruza abantu imiduga mito mito bita amataxi, dufite ikibazo tudasanzwe ku bijyanye n'iduzwa ry'ibiciro by'igitoro by'agatasi bisake, kuko twebwe igitoro kiduze natwe dufite tuduza igiciro, abakiriya basaba bagabanuka kubera ko benshi basaba bagenda n'amabisi mato mato cyangwa bakagenda n'amaguru kubera ko bavuga ko hari ubukene mu miryango. Igitoro cyasubiye kugenda bongeye kwijana, kandi usigiye kugenda no kuboneka n'ikigo kiraboneka. Mbona ibibazo gusa kabisa, ya mirongo y'abantu ibonekeza ku mabarabara barindiye kwiyunguruza n'amabisi yasubiye kuba miremire, ubuzima nabwo butera buzimba, abana baja ku mashuri, ava ku mashuri, ni uruduri mu yandi majambo. Igitoro kiduze n'ibindi vyankenerwa mu buzima bwa misi yose bica biduga. Jewe isonga isibe nuko abene imiduga n'amase baduza amahera tubaha ku munsi amwe bita verisema, ko basobanura bati icote naduze, ubuzima bwaduze, ivyuma vy'imodoka vyaduze, amasiransi yaduze, impapuro z'indangamuduga zaduze, natwe tudugiriza amahera tuzanira ku munsi ku munsi, tugaca tuyabura kuko abantu basanzwe bakenya. Ivyo rero benshi bikabatera ingorane ku buryo hariho n'abapfungu, abashoferi bamwe bamwe kubera ko babuze amahera bava abashebuja. Mu gihugu hashaka igitoro cyamaze kuduga ibiciro vyine kiduga ibiciro bitandukanye, umuntu amenyesha umwanya wose igiciro igitoro caduze, bakiriya igitoro caduze kw'isoko mpuzamakungu. Ego n'ivyo gitoro kw'isi turabona yuko hariko haraba ubutandukane bw'amabeki, mugabo ikibazo aho kiri ni hamwe. None kuri ibyo bihugu vyose tubishiraho ingingo mperekeza mu bijanye n'ivyigwa vy'igitoro, aho iwacu bigenda gute? Aho iwacu agashara k'umunyagihugu bikaduga, ico bakora baduza amataka. Urumva rero ikibazo. Tukivuga ibijanye n'ubutunzi
c'ubutunzi impinduka mu bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi hamwe n'intwaro ibereye biri mu bishobora gufasha cane Burundi gutera imbere mu butunzi. Abahinga b'ikigega c'isi FMI baheruka kugendera igihugu niko babibona. Ku bwabo bahinga igisata c'ubutunzi kirabandanya gutera intambwe naho hari intambamyi ziza ziribonekeza. Idonido na Marie Ange Irakoze. Imvura yatashye ibiteba mu mpera z'umwaka wa 2022 yahungabanije umwimbo wo mu mwaka wa 2023. Ni kimwe mu vyatumye ukwisununura mu vy'ubutunzi kwari kwitezwe muri uyu mwaka wa 2023 ugereranije n'umwaka wa 2022 kuriko kurikwega kubw'abahinga b'ikigega c'isi FMI. Iyindi ntambamyi kubw'abo bahinga n'urudandazwa n'itangwa ry'ibirimwa mu gihugu hagati vyahungabanijwe n'ikena ry'igitoro. Iryo kena ry'igitoro naryo rikaba ryatumwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro yo kukigurira mu mahanga. Igiciro c'ico gitoro nyene caduze hamwe n'ingorane zo kugishikana mu gihugu. Abo bahinga bavuga ariko ko iduzwa mu gihugu ry'igiciro c'igitoro ryo muri Mukakaro na Nyakanga uyu mwaka wa 2023 hamwe n'iyongerwa ry'igitoro caranguwe mu mahanga vyatumye ico gitoro kiboneka. Naho biruko ibiciro vy'ivyankenerwa ngo vyabandanije biduga mu Burundi. Abo bahinga bakamenyesha ko vyashitse ku rugero rwa 29% mu kiringo gihera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023, naho habaye agahengwe gato mu kwezi kwa gatatu n'ukwindwi. Kubw'abo bahinga n'agahengwe mu biciro kari kuva ku mwimbu mushasha w'ibirimwa nikabonetse kubera ibiciro vy'ibigurirwa hanze y'igihugu navyo vyaduze biturutse cane cane ku ntambara yo muri Ukraine. Abahinga b'ikigega c'isi bamenyesha kandi ko mu mpera z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka wa 2023 ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro gushika ku rugero rw'ibice 57% bafatiye ku rugero rw'ibice 38 rw'agaciro iryo faranga ryataye mu kwezi kwa gatanu, igihe banki y'igihugu BRB yashinga ibiciro vy'ingene amarundi avunjwa mu mafaranga y'agaciro. Ayo mafaranga y'agaciro akaba yabandanije kugabanuka mu kigega ca leta kubw'abo bahinga. Hagati mu kwezi kw'icenda igihugu cari gifise gusa hafi miliyoni 60 z'amadolari. Izo nazo ngo zikaba zokoreshwa mu kiringo c'igice c'ukwezi gusa mu kugura ibintu hanze. Abo bahinga bakavuga ko mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka nyene amafaranga y'agaciro yari mu kigega ca leta yarakwiranye no kugurira hanze ibintu mu kiringo c'ukwezi kumwe kurenga gato. Abo bahinga b'ikigega c'isi bakamenyesha ko agahengwe gato kabonetse igihe hongerezwa urugero rw'amafaranga ahanwa ivyo bita transfert de fonds privés hamwe n'igihe ico kigega nyene caha igice ca mbere c'ingurane cemereye Burundi. Ibijanye n'iyo ngurane navyo nyene abo bahinga b'ikigega c'isi FMI barabiganiriye na leta y'u Burundi. Ndagukengurukire Marie Ange Irakoze. Abahoze ari abakozi b'ishirahamwe ritonora ikawa Sogestar Kirimiro barashima ko leta yavuye mu gacerere ku kibazo cabo c'imishahara y'amezi 18 bamaze imyaka 5 bishuza. Naho biruko abakozi basaba ko imvugo yoba ingiro kuko iyo myaka 5 bayimaze babwirwa ko ikibazo cabo kiriko kirakurikiranwa, bagatinya ko n'ubu bishobora kudindira. Umviriza umwe muri abo bakozi. Mu ncamake ni ingorane turimwo igiye kumara imyaka 5 ni kuvuga manda yose y'iyi leta. Ariko icyo dushima nuko leta yahavuye ikava mu gacerere igasigura aho ihagaze n'intambwe ayo mafaranga duheraniwe intambwe bigezeko. Hanyuma tukongera tugasaba ko imvugo yoba ingiro kuko niyo myaka 5 iheze twarabwirwa yuko biriko birakorwa. Nuko mwabyumvise mu kiganiro cy'abashikiranganji twaravuze yuko atari uguhohoterwa gusa ahubwo n'uguhahamuka twahahamutse. Ivyo navyo bijyana n'abaca bafatwa
n'indwara abandi bagapfa ntitwifuza ko hari abandi biyongerako kandi turazi ko na leta itifuza ko hari abandi bokwiyongerako dusabe rero bije mu ngiro kuko bimaze kuvugwa yuko byamaze gukorwa amakomisiyo yamaze kubikora biri imbere y'umushikiranganji tumusabe ko yoyarutsa kubishyira mu nama shikiranganji kugira ngo dushobore kwishurwa turabe ko hari icyo twobogora. Dutandukire ibijanye n'imibano abajejwe intwaro kuva hasi kugeza hejuru mu ntara c'ibitoke na leta muri rusangi barakwiye gukora uko bashoboye kose bagafasha abarundi bahungutse bagorewe muri komine Buganda nakamu gategwe na Fabien Baciganino yahoze ari umushinga amateka ivyo bivuze inyuma yaho yumviye amakuba abarundi barenga imiryango 200 bahungutse bava muri Republika y'intwaro rusangi ya Kongo barimwo amakuba bamazemwo indwi 3 muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke uwo yahoze aserukira abanyagihugu avuga ko ivy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati yagiriza izo mpunzi ko zoba zagiye muri ico gihugu kibanyi zigiye kurondera ingene zohunguka zigahabwa uburyo buronswa abahungutse ari amajambo atagira ifatiro kurikira Fabien Baciganino yahoze ari umushinga amateka. Jene mbira yuko iyi ngingo y'umushikiranganje no hagati mu gihugu yayifashe atize neza ngo abone ko ivyo yafatiye ko bifata bose akuri kuko biragoye gutahura ko abantu hafi 500 baba bagize umugambi umwe wo kuja kurondera ayo mafaranga atangwa na hase baciye Kongo nkuko nyene yabivuze avuga iyo baje bava mu gihe tumva ko hari abava muri Cibitoke Buganda Rugombo bava Gihanga muri Bubanza bava Kiremba muri Ngozi reka n'imugwi muri Cibitoke nyene nta mugambi nk'uyo bogira ntivyokunda iyo ngingo rero yafashwe yitizwe neza niko no bivuga jewe kuko uyo mugambi ntawo bofata ngo baje inama gutyo niba harimo mu canke bangahe babikoze uko ntibaca batuma abandi baba victime kandi urumva neza yuko hari abantu gushika no munsi bagorewe i Buganda muri zone Gasenyi abo bantu barakwiye kugarukirwa leta ni umuvyeyi intwaro yo muri komine Buganda nibabe hafi abo bana nibaje mu ishuri abavyeyi bari mu gahinga nibarondererwa aho baba kuko uko biri kose n'abarundi naho batoba yari abarundi bahitse Burundi bofashwe nk'ibirimwa muntu toba vyiza rero iyo ngingo isiguwe neza kuko ubu ivyo vyashikiye nko twavyumvise haje bava Kongo ariko impunzi yose ahira uno munsi nibaza ko n'uwagomba gutaha yumva yuko umengo hariho umutego kuboheza ngo bashike bagira ingorane kandi gusubira kwiyesitara biragoye umuntu yamaze guturatura leta nibafashe niho vyogenda neza. Abo barundi bakaba barankiwe guhabwa impamba abahungutse baronswa n'ishirahamwe HCR ubu bakaba bariko baraturatura hirya no hino muri komine Buganda. Tukivuga ibijanye n'imibano ikena ry'amazi rirabandanya kunaniza abanyagihugu bo mu micungararo itandukanye y'igihugu nko muri komine Rugombo y'intara c'ibitoke abanyagihugu baho bamenyesha ko kugira bashobore kumara indwi imwe bakoresha amazi meza bibasaba amafaranga agera ku 30,000 kukubura uburyo abanyagihugu ubu bahitamwo gukoresha amazi acafuye y'inzuzi ibiheza bigashira mu kaga ubuzima bwabo. Dani Claire iratwumva. Ubuzima burushiriza kuzimba ku miryango imwe yo muri komine Rugombo bitewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi kirushiriza kuba mananiza uko bukeye uko bwije mu gihe bizimwe y'amaritiro 200 isigaye igurwa amafaranga 1,000 n'ayarenga umwe mu miryango yo muri komine Rugombo waganiriye na RPA uvuga ko wowe kundwi ukoresha amafaranga arenga 30,000 uwo muryango nyine uvuga ko ku munsi usigaye ukoresha ibido 5 z'amazi abandi bose famille y'abantu bose inzu hafite ibidumu 5 urumva ko no bede ngo igihumbi cyangwa 5 ku munsi ku nzu cyangwa ku munsi gukoresha 35 urumva mu 2
nakoresheje 70. uwo muryango kandi ubandanya umenyesha ko naho bishika ukagura iyo bido y'igihumbi babikora kubera kubura uko bagira, bagasaba leta kugira ico ikoze kuko mu minsi iza bashobora gusanga komine yose irangwa n'ingwara zifatiye ku isuku rike. Ivyo bigaterwa nuko muri kino gihe benshi bikora ku mazi y'imvura. Biravana ku muntu ubushobozi, urabona ko abantu bose batanga n'ubushobozi, iyo afise amahera igihumbi urayagura niko ko nta kundi bobigenza ko turarinda kubera amahera ushobora kuyagura uko binazimvye hasigaye karuka abana bafungura ukaba nta kintu n'amazi yo kunywa n'amazi yo koga, ariko ho birakaze gaturahira bibandanije uko turahera n'indwara nyinshi cyane turetse ku mazi mabi. Imvura akabura kaguye abantu birukira bose kuza gutega amazi y'imvura akaba ariyo bacyabika akaba ariyo banywa akaba ariyo bakoresha mu gutegura ifungurwa n'ibindi nyene byinshi. Ivyo rero biruko mu gihe haheze iminsi mike gusa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumenyesheje ko mu ntara ya Cibitoke iri mu zimaze gutorwamwo ikiza ca kolera. Vyongeye ico kibazo c'ikena ry'amazi kirazwi na bamwe mu ndongozi ku rwego rw'intara ya Cibitoke, ariko gushika ubu nta kirakogwa. Urakoze Dani Claire hiratwumva. Igenekezo rya 10 gitugutu buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe abafise ingorane zo mu mutwe. Icivugo c'uno mwaka kabari ubuzima bwiza bwo mu mutwe n'uburenganzira kuri buri muntu. Uwo munsi rero ukaba ufise ihangiro ryo kumenyesha abantu hose ku isi ibijanye n'ingorane z'indwara zo mu mutwe, ni kandi akaryo ko kumenyekanisha izo ndwara, kugwanya ukwinuba abazigendana hamwe no gukora ibishoboka kugira bashobore kuronswa imiti no gukurikiranwa. Ivyo ariko bikaba bikigoye mu gihugu c'u Burundi aho imiti izimvye bigatuma bigorana kugira abafise izo ngorane bashobore gufashwa. Pierre Claver Njejimana ajejwe gukurikirana ku munsi abafise ingorane zo mu mutwe mu bitaro byo kwa Rojanti asaba leta ko yofata ingingo yo gufata mu mugongo abafise bene ivyo bibazo mu kubavuza nk'uko bikorwa ku ngwara nka sida. Mbega ingwara zo mu mutwe abamaze gukira bangana iki? Abamaze gukira barahari ni benshi cyane. Ndashaka kumenyesha abari kwatwumviza yuko ingwara yo mu mutwe d'abord kugira ngo ikire nuko umuntu afise iyo ngwara d'abord agenda kwa muganga. Abagiye kwa muganga arafashwa kumvirizwa, hanyuma agahabwa imiti, hanyuma agakira. Hanyuma gukira ni iki mbega mu ngwara zo mu mutwe? Gukira no kwemanga yuko ufise ingwara mu mutwe, hanyuma ukagenda kwa muganga hanyuma ugafata imiti nk'uko abaganga bari gusiguriye, abavuzi bari gusiguriye, hanyuma ugakira. Mbega kuronka imiti byo vyoroshe, kuronka imiti vyoroshe namba kubera imiti dukoresha irazimvye, iva mu ikorerwa mu mahanga, cyane cyane tuyikura mu gihugu c'Ububirigi. Hanyuma mugabo ngira ngo kubera umugambi wa leta wo kwegereza abene igihugu ubuvuzi bwo mu mutwe mu bitaro byo mu madistrikte, nibazagira nti iyo miti izosha iboneka hanyuma abantu bashe kuvurwa vyoroshe. Leta rero yari ikwiye gufata mu minwe ico kibazo c'ingwara yo mu mutwe, hanyuma abagwayi bo mu mutwe bakaroswa imiti yo kuja kw'ingwara zidakira nk'umugera wa sida, abantu bakaroswa iyo miti vyoroshe hanyuma bagashobora gukira neza. Kubwa Pierre Claver Njejimana ibitigiri by'abafise ibibazo byo mu mutwe mu Burundi biri hejuru. Mu mwaka uheze gusa avuga ko abashoboye kubitura barenga 10,000. Kubwiwe ibituma izo ngorane zigwirirana mu Burundi ni byinshi. Nihweje ibiharuro by'abatwituye mu mwaka uheze, turavye icegeranyo c'umwaka uheze, twarakiye abantu bagwaye bangana 10,191. Uvuga ngo ni abantu twakiriye mwaka uheze, urumva yuko abantu bagwaye bafise ingwara zo mu mutwe atari bake. Abantu uvuga ngo abatwituye gusa, abari mw'ibarabara, abatashe kuronka ingene baja kuvugwa, ntibishobora kuronka ingene tubavuga. Uti ibintu bitera ingwara zo mu mutwe mbega n'ivyahe? Ibintu bitera ingwara zo mu mutwe ni ibintu byinshi cyane. Murabizi hariho ibihe bidasanzwe igihugu cacu caciyemwo ibihe by'intambara, hanyuma ubukene mu miryango, hamwe usanga umuvyeyi afise abana 5, 6, 9, 10, 12, abana bariko baricwa n'inzara adashobora kuronka ico abagaburira. Ivyo birashobora gutuma umuntu amagara yiwe mu mutwe ahungabana.
hanyuma hariho gufata ibiyayuramutwe mu gwaruka ibonekeza cyane cyane muri ino minsi ivyo navyo biratuma indwara zo mu mutwe zica ziba nyinshi. Rero abamaze gukira batubwira bati turagenda twakumirwa, nukuvuga ngo gukumirwa mu muryango ugasanga nta kibanza baroswa, ivyo navyo birashobora gutuma bashobora kurwara mu mutwe. Hariho abaza batugira bati kubura ikiganiro mu miryango hagati y'abubakanye, hagati y'abana na se wabo, hagati y'abana na mama wabo, bahagira ibibazo bakabura ahantu babitura. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu agwara mu mutwe. Hariho ingorane nyinshi umuntu ahura nazo mu buzima, akarondera ingene azirengana bikanka, hanyuma agaca atangwa kugira ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe. Ingorane kandi z'abagendana indwara zo mu mutwe ziravugwa no mu ikambi y'impunzi inakivale mu gihugu c'Ubuganda. Umwe mu barundi bari muri iyo kambi anakora mu gisata c'ubuvuzi avuga ko kubera ukubura uburyo bwo kuvura abafise bene ivyo bibazo imiryango iheberana ababo. Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe uburwayi bwo mu mutwe ushitse ngaha mu nkambi y'impunzi yacu ya Nakivale. Ico kibazo naco nyene kitahasize inyuma, kuko murumva yuko ahantu hari impunzi hatobura abantu bagwara mu mutwe, kuko ibibazo ni vyinshi. Hariho barahangayitse kubera bataye ibintu vyabo vyinshi canke bakozweho n'ingaruka z'intambara canke vyatumye bahunga z'umutekano muke wabo. Rero ngaha bariho ikibazo rero c'ivurwa ryabo nk'uko tubiraba kiragoye, kuko atari ufise wiwe amwirukangira canke ngo abe ari umurwayi wo mu mutwe umwe yonona ibintu polisi kugira ngo uje kumufata ahantu imutware mu gisagara ca Mbarara cegereye ino kambi ahari ibitaro vyo ku rwego rw'akarere ko mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda bikurikirana abagwayi bo mu mutwe. Uwo muntu aba umusazi wo ngaho hama kugeza ati, ni kuvuga yuko benshi iyo bagwaye mu mutwe ntibasubira n'ukuri, imiryango ntisubira gushobora kubashobora, kandi no kumujana kuri ivyo bitaro mpuzantara kumutwarayo bisaba ko umwigwariza canke ukamurekerayo. Ico gihe rero turabona benshi abo vyashikiye nta terambere ryigeze ribaho, uretse yuko abagwaye iyo bagiyeyo barakurikiranwa, ariko kubera uko kutitabwaho bihagije ngo ngaha mu nkambi biratuma niyo agarutse aca yongera akabandanya ari umurwayi. Hanyuma ikindi naco barabaha imiti, ariko iyo miti nayo ngira kubera imirire nayo ataba ari myiza, navyo biratuma badashobora gukira neza. Mu mavirage menshi rero arangwa mu ikambi y'Inakivale biragoye ko hoba village itagira impunzi ifise ingorane zo mu mutwe. Mu kanya igice ca nyuma cahariwe ikiganiro ubahuka. Mu kiganiro bahuka co kuri wa kabiri abahinga mu bijanye n'ivy'ubutunzi baradusigurira igikorwa nyamukuru c'Ibanki Nkuru y'Igihugu mu kubungabunga ubutunzi bw'igihugu hamwe n'ingaruka mu gihe iyo banki ikora itigenga. Ikiganiro bahuka mu gishikizwa na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Ibanki Nkuru y'Igihugu yashinzwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1964. Ico gihe yitwa Banque du Royaume du Burundi, ikaba yagiye kwitwa Banque de la République du Burundi kuva muri Munyonyo igihumbi kimwe n'amajana 1966, igihe Burundi bwitiwe Republika y'u Burundi. Mbega none Ibanki Nkuru y'Igihugu ifise igikorwa icahe ngo bijanye n'ubutunzi bw'igihugu? Yo bikora yigenga nk'uko vyategerezwa kumera? Ingaruka zavyo zoba yiziye? Ibi ni bimwe mu bibazo tuza gutirya nino mu kiganiro bahuka cyo kuri uyu wa 10 Gitugutu
umwaka wa 2023 tubifashijwemo n'abahinga mu bijanye n'ivy'ubutunzi ari bo André Nikwigize arongoye ishirahamwe Partners for Peace and Prosperity hamwe na Serge Nyiramibura arongoye ibiro mugwiza vyishinze guhanura abarundi ku vyo kugira ngo haboneke iterambere riramba. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Josana Muzaneza kaze ndabaramukije nongera ndabaha nikaze. Imyaka 59 iraheze hashinzwe banki nkuru mu gihugu c'u Burundi, ariko naho iyo myaka yose iheze Uburundi buracugarijwe n'ingorane nyinshi zijanye n'ubutunzi, aho bumaze imyaka itari mike ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro ku rugero runini bigasongerwa n'ikenagero ry'amafaranga mvamakungu. Ivyo navyo biraheza bigatuma ibiciro vy'ibidandazwa biguma biduga uko bukeye uko bwije, ubukene bwo gukora amakara bugata bugatsimbatara mu Barundi. Ibi rero bituma abatari bake bibaza iti iyo banki nkuru y'igihugu imaze mu gihe ibintu bitera vyunyuka. Mbega ivyo ntivyoba biva ku kumenya guke kuranga abazezwa ayo mabanga? Aha Serge Nyiramibura umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akaba narongoye ibiro mugwiza aratubwira bimwe mu bintu nyamukuru vyari bikwiye kwitwararikwa kugira ngo ifaranga ry'igihugu ryoye kuguma rita agaciro. Ibanki nkuru ijejwe guhesha agashusho keza ifaranga ry'igihugu mu gukora ibikenewe byose kugira ngo ibiciro ntibiduge, kandi iryo faranga ntirite agaciro ugereranije n'ayandi mafaranga akoreshwa mu bindi bihugu. Aho rero iwacu ibanki nkuru yashinzwe mu 1966. Jewe navutse inyuma yaho gatoyi, ndibuka ko ifaranga narigeze kubona ridakoreshwa cyane, kubera narigeze kubona nk'abantu baza kurangura ikawa, narigeze kubona bazana nk'umunyu. Ni ukuvuga ko ikintu bazanye umunyu nico bace bapimamwo ikawa, bagaca basiga umunyu hama bagatwara ikawa. Birumvikana rero ko imbere yuko abantu batangura gukoresha ifaranga, abantu barakaba ibintu bashaka kudandaza ukarinda kubiterura hama bakagakabukanya. Ivyo rero ntibikiriho, abantu baratoye ubuhinga bwo gukoresha amafaranga kubera yoroshe guterura bakariyo bakoresha. Ariko ingorane ihari nuko amafaranga n'ibipapuro, amafaranga ubundi atari ishusho n'agaciro igihugu cashatse guha ayo mafaranga. Amafaranga arashobora kuba ikintu abantu bagwanira canke akaba ikintu c'igipapuro ushobora no kurengana ngaho mu nzira ntugitore, kubera iyo gifise ukagiha umuntu ata kintu ciwe yoguha kubera ayo mafaranga atagira agaciro. Urumva rero aho nashaka kuvuga ko ibanki nkuru akamaro ifise ikijejwe ni ukugira ngo ibungabunge iryo faranga ntirite agaciro ugereranije n'ayandi mafaranga, kandi ibiciro mu bihugu ntibize bikaduka. André Nikwigize ni umuhinga mu vy'ubutunzi akaba narongoye ishirahamwe Partners for Peace and Prosperity. We avuga ko babazwa no kubona ibanki nkuru y'igihugu imaze imyaka myinshi cyane yatswe ubwigenge bwayo mu gihe ariyo mutima ubutunzi bw'igihugu. Uko kutigenga rero kukaba ari nako gutuma mbere n'ubutunzi bw'igihugu butera bushonga. Ubusanzwe haba mu Burundi canke mu bindi bihugu byose, amabanki makuru arafise ubwigenge buhagije kugira ashobore gukurikirana no gucungera iduzwa ry'ibiciro mu gihugu canke mu karere, kugira ashobore kubungabunga ifaranga ry'igihugu ntirite agaciro, kugira ashobore kugenzura ingene amadeni atangwa mu mabanki y'ubucuruzi, kugira ashobore gucungera ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro ariyo madovize n'ibindi. Ariko mu Burundi siko bimeze. Banki nkuru y'u Burundi ntigira ubwigenge na gato, kandi haraheze imyaka irenga 10, cyane cyane kuva mu mwaka wa 2016 ubwigenge bwa banki nkuru bwagiye buratakara. Leta igafata ingurane muri iyo banki n'ayandi mabanki y'ubucuruzi itubahirije ukubungabunga k'ubutunzi bw'igihugu, n'ingaruka bishobora gutera mu iduga ry'ibiciro n'ihungabana ry'ifaranga ry'igihugu. Ugasanga amafaranga y'agaciro aza mu kigega ahabwa inshuti n'abegereye ubutegetsi, ugasanga amazu acuruza amafaranga mvamahanga ariyo mabiro de change arugawe cyangwa kugururwa uko abayobozi ba leta bavyifuje, ugasanga mbere amanoti akoreshwa mu Burundi arahinduwe kubera umukuru w'igihugu yatanze itegeko, hatitwararitse ingaruka ivyo byose bishobora gutera kwihungabana ry'ifaranga ry'u Burundi no kuduga kw'ibiciro. Uno munsi murabona yuko ingaruka y'ivyo byose zihambaye. Ibiciro biraduga ku munsi ku ngero iteye ubwoba.
ifaranga ry'uburundi ntirikigira agaciro nta bagwizatunga bagitumbera kuza mu Burundi gushinga imitahe yabo n'ibindi muzi ni ijisho ni ugutwi ni ijwi ry'abanyagihugu. mbega none uko kubura ubwigenge vyoba bisigura iki bikorwa mu ntumbero iyahe aha umuhinga Serge Ntiramibura aratanga umuco akanagira akavuga ingaruka biheza bikagira ku buzima bw'igihugu bina bari bakwiye kubazwa ibiba vyononekaye vyose. Hariho uburyo bubiri rero amareta ashaka gukemura iki kibazo c'amafaranga. Hari igihe bareka ibanki nkuru ikigenga bakayiha ihangiro itenda gushikako bakayiha n'uburyo ariko bakayireka igafata ingingo zikenewe kugira ngo iryo hangiro rishoboye kurishikako. Aho rero no kuvuga ko ico kibazo batoye kugitorera umuti mu muco, kuvuga ko iyo banki nkuru itanga raporo mu namashikiranganji ivyijejwe babiza n'abanyagihugu hama rero ikaza irabikora ku mugaragaro. Iyo rero n'intumbero leta igashatse gufata. Hari igihe rero ibanki nkuru y'igihugu itabufite ubwigenge, no kuvuga ko leta iba yatoye ko izoziragenda igatora nk'amahera ikeneye muri banki kugira ngo ikore ibi. No kuvuga ko iyo banki rero iba yabaye umukozi yumviriza amategeko y'abanyepolitike hanyuma rero igakurikiza amategeko ihawe. Muvuze rero muti gushira ibanki BRB mu biro by'umukuru w'igihugu bisigura iki? Birashobora kuba bisigura ko itakigira ubwigenge, birashobora kuba bisigura ko umukuru w'igihugu ariwe abaha intumbero, abaha amategeko, kuko iyo umukozi akora mu buryo bubiri hariho ibyo bita kwangaja umuntu sous contrat, hanyuma hariho n'umukozi. Umuntu rero iyo wamwangajije nk'umufundi sous contrat no bigareranye n'umufundi, umufundi azi ivyo akora, afise umwuga azi gukora, uramuha uburyo ukamuha umwanya ukamubarira n'ivyo ukeneye gushikako, mugabo ingene azorushikako si wewe umubarira ingene bikora. Ariko iyo umuntu ari umukozi uramubarira akantu kose agize nuko bo wakamubariye, no kuvuga ko ni nkaho wewe uba wari gushobora no kuvyikorera, mugabo ukarondera umuntu agufashe ko umukozi akabikora, mugabo uramucungera niyo yagize amakosa si we batazi kubikora, niyo yagize amakosa ni wewe uri umukoresha, ni wewe utazi gukoresha cyangwa utazi gutanga amategeko atumbereye, mugabo bigenze nabi ntubibaza wa mukozi. Nico gituma rero niyo hageze kumwirukana ntuteza gutanga imvo tumwirukana, uramwirukana kubera utamukunze. Mugabo iyo ari umufundi umwirukana werekanye ko akazi wari wamushinze atagashoboye. Mu gusozera umuhinga mu bijanye n'ubutunzi André Nikwigize ahimiriza leta y'u Burundi kureka ibanki nkuru y'igihugu ikigenga igakora uko vyategerezwa kugira Uburundi bushobore guhangana n'ibibazo by'ubutunzi vyugarije isi muri kino gihe. Harageze rero ko leta y'u Burundi isubiza ubwigenge bwayo banki nkuru y'igihugu, ive mu vyara vya leta n'umukuru w'igihugu, ikomere erega ari nayo izokomeza ubutunzi bw'igihugu, cane cane muri ibihe ubutunzi kw'isi butifashe neza, kandi ingaruka ku bihugu uko mubibona harimo n'Uburundi zikaba ziriko zirafata isura yindi. Ikindi mwomenya nuko murazi yuko Burundi buri mwishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Iryo shirahamwe rero rikaba rifise umugambi wo kuzogira ifaranga rimwe mu karere, nivyo twita union monétaire. Hakaba hariho rero ibipimo iryo shirahamwe ryashizeho ibihugu vyose biri muri iryo shirahamwe bitegereza kubahiriza. Birababaje kubona ko muri ivyo bipimo vyose Uburundi atana kimwe bwubahiriza. Ico ni kindi cerekana yuko banki nkuru y'u Burundi idakora ivyo itegereza gukora kubera kumbure itigenga. Nivyumvikana ko naho ubutunzi kw'isi butifashe neza, ibiciro vy'ibitoro biduga cane, kandi n'ingaruka ku bihugu ugasanga zirakomeye, ariko ugasanga ibindi bihugu vyo mu karere biragerageza ko ibiciro vy'ibiribwa n'ibindi vyankenerwa bitaduga umurengera, ifaranga ryavyo ntirihungabane nk'uko iryo Burundi rihungabana, kubera hariho izindi ngingo
banki nkuru ikoresha atagitsure c'umutegetsi kanaka. tutunani bakunzi ba RPA ni no kuri izo mpanuro duciye dusozerera igice ca mbere ca kino kiganiro cari kijanye n'uko ibanki nkuru y'igihugu yategerezwa gukora kugira ngo ibungabunge ubutunzi bw'igihugu. Ndashimiye cyane bano batumire bacu badufashije kuremesha kino kiganiro. Ndashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi. Kuri mikro mwari kubona Josiane Muzaneza. Imana ibandanye irinda Uburundi n'abarundi naho ubutaha mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Ubahuka. Urakoze Josiane Muzaneza no kuri ico kiganiro hejeje kudushikiriza duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, mugira iteka nitekane.